Haleluya. Tugende hariya muri Yohana 13:7. Yohana 16:7. Yohana 13:7 turaja gusimbira no mu gitabo cy'Ivyakozwe y'intumwa igice cya 6 duhere ku murongo w'8 ushike ku murongo wa 15. Atubwira ngo Yohana 16:7 hatubwira gute kabene data b'Imana. Hatubwira ngo ariko jewe ndababwira ukuri ikizogira ico kibamarira nuko jewe ngirante nuko jewe ngenda kuko ntagenda umwitsa ntazoza kuri mwebwe ariko ninagenda nzomubarungikira. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ivyakozwe mu 6 batubwira gute naho Stefano yari yuzuye ubuntu bw'Imana n'ubushobozi, yakora mu bantu ibitangaza n'ibimenyetso bimeze gute bikomeye 9. Ariko hava hasi abantu bamwe bo mu isinagogi y'abantu bita ngo barabohowe, nico gisira abarubertano n'iy'abakurene n'iy'abanya Alexandria bava muri Egypte muri Alexandrie, n'iy'abanyakirikiriya n'iy'abanyasiya kuvuga Aziya, baja impari na Stefano. Sikuja impari bisanzwe, baramuhari agomba kumutsinda no kumbwira ko ivyo arimo atari byo, ariko murongo w'10 ntibashobora gutsinda iki kayemwe ubushobozi ubwenge namwe mugirante bimuvugisha. 11 barabandanije nuko bahera abagabo bo kuvuga bati ibindi binyoma. Donc twumvise avuga amajambo y'amarogotano kuri Mose no ku Mana. 12 bosha abantu n'abakuru n'abanyabwenge b'ivyanditswe baramufata bamujana mu ikombe. 13 bahagarika ivyabona vy'ibinyoma baravuga bati uyu muntu naho ahumeka gutuka ahantu hera ivyagezwe. 14 ubwo twumvise avuga ati Yesu umunyanazareti azokombora ahantu kandi azohindura imigenzo twahawe na Mose. Hanyuma abicaye mu ikombe bose bamuhanze amaso ariko aragizwa ariko arabeshegwa, babona amaso yiwe hagize ntihirabuye hameze gute, hasa naho umumarayika. Amashi ku Mana yaremye vyose. Tugiye kubazanya kino kibazo n'acinyigisha hagaze ko kivuga ngo kiyoroheje n'amajambo magufiya, ubanye gute na Mpwemu? Ubanye gute na Mpwemu? Abidogera abanye bameze nabi kuri abana muri block ivyo tuwe tubireke. Hari umubanyi Imana yaguhaye bita Mpwemu, ariko ndafise ikibazo, mubanye gute? Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Uyu munsi ndetse n'ahatari ikintu twasigaye n'umwami ngo imisozi muze kwamo gihimbaza amashengero abizera Kristo. Uyu munsi batakora umunsi wande wa Pentecote. Pentecote ni umunsi Imana yafashe wari usanzwe uri mu misi kuri Imana yahaye abayuda yuko bazoyihimbaza ko Imana yahaye ivyageze Moyize, kandi bakahimbaza ko ari Imana itanga umwimbu mu matongo. Babaho muri ivyo Yesu yaraduze, kandi bazi ko yagiye asize rya jambo twasoma ngo ico gico kibamaya nuko je nogenda kuko ntagiye ntazoza. Ahengera bari muri ya misi mukuru ngo abasokuru barize guhabwa ivyagezwe ku musozi Sinayi, kandi Imana yacu yaduhaye ivyo tujya mu matongo. Imana ikizana Mpwemu yera ku munsi usanzwe witwa Pentecote. Pentecote ni ijambo risigura 50 n'igiharuro, ariko hari Imana yakoze gituma twibaza kino kibazo ko Mpwemu yaje, ubwo tubanye gute? Ico maze kwibaza ni kino, twahereko muri Yohana 16. Yesu yavuze ubwiwe nkaho umenga ari ikengereye ngo ndababwira ikintu kimwe. Nkoresha amajambo y'ikirundi, hari abantu batera inkuru nyinshi kugira gutegura ko agira avuge mesha avuga ngo ndabwira ikintu ariko abagira avuge 50. Yesu aravuga ngo hari ikintu nifuza ko mumenya, ico gira ico kibamarira nuko jewe nogenda. Mbega Yesu arabona ko ariko akora nabi, ni umunyantege nke, ministeri yiwe irimo faiblesse, je karakora birimo intege nke? Oya,
mugo yaravye ivyo arimwo n'ibizoza biziranye na Mpwemu ati ivyo nakoze birakwiye kuza kunganirwa n'ivyo Mpwemu azoza gukora. Icogira ico kibamarira kuko mbwiye abanyumvise sawa duhuye irya mbere n'abantu banyumvise bafise amajambo menshi banyumvanye barambonye ibitangaza bikoreka baranyumvira inyigisho zimwe zinagoye ariko ikigoye nuko bataronka Mpwemu. Icogira ico kibamarira nuko jewe nogenda. Imana ihabwe icyubahiro. Hari ibintu bwigwa ukamenga kubera atari igihe cyavyo ntivyinjire neza. Ubwiye umuntu ariko ariga ati ujya uzoba ministre ari mu mwaka wa 5 w'amashure y'intango vyomugora gushira mu bwenge bwiwe kuko ntarigera abona sabiba ntarigera abona se wababiba gati ivyo bintu ndavyumva kuri televiziyo y'igihugu ntavyo numva rero. Ariko Yesu yarazi ubutunzi buzazana na Mpwemu wiwe aho abantu bazoca baronka ibirenge vyo yabahaye. Imana ihabwe icyubahiro. Nico gituma kino gitabo cy'Ivyakozwe n'intumwa harabaye na bamwe kuganira ati mbega tucite gute kuko imwe vyitirwa bavyanditse. Bamwe bati ni igitabo cy'Ivyakozwe n'intumwa abandi bati uri sire ko vyakozwe n'intumwa kweri ati turavye ibintu birimo mpamva ndabibacira ko mu kanya ibi bintu bagoye kwitirirwa abantu ati mugabo kandi vyakozwe n'intumwa ari Mpwemu abibakoresheje kamere twemere ko bitavye umuhamagaro neza. Ati nta kibazo mu giti ca Mpwemu yera Ivyakozwe n'intumwa igikomeye nuko biri muri cyo ari vyo. Imana ihabwe icyubahiro. Hano hantu twaciye dusimba mu gice cya 6 murabona ko twasimba igice cya mbere cya kabiri cya gatatu cya kane cya gatanu n'urugendo rukomeye ishengero ryabayemwo. Umunsi wa Pentekote habaye ibintu bitangaje bikomeye cyane kuko ngo abantu bari bakoranye bazi ko bashima Imana itanga umwimbu kandi yatangize ivyagezwe ngo mugabo ngo hazi gihinda mu ijuru. Nta etaje yaguye nta muntu yaguye hasi ari gihinda cyaragize nte. Hari bitangaza Imana yamikora uyabwira amahanga ko hari cikoze bakwiye gushira ku mutima. Igihe Yesu yapfa isi yatigise yose kuva nciye ubwenge sinumvise yatigitiye rimwe. Ajya murumva mwebwe bibera muri Aziya muri Amerika canke ahandi nahi wacu biraba naho bitabaye cyane mugabo ni gake ndumvise yatigitiye rimwe mwe muravyumva. Mugabo cyarumviswe na bose mugabo kandi ngo haje n'umuyaga bisigwa ngo nta numwe utaza gushikirwa. Imana ihabwe icyubahiro. Haraje n'umuyaga ngo haca haza n'ivyo bita ngo langue de feu indimi ngo zigabanijemwo indimi z'imbeya kugira batangure biyumvira ibibaye bikore ku bwenge bwabo babone icyo Imana yaseze kwigishikije ngo batanga kuvuga indimi zitamenyekana. Ngo abantu bari baje bava kure kwera umunsi mukuru wakoranye abantu benshi baribaza ikibate abantu ariko bavuga indimi bamwe nabaha bwako bavura imigi wacu twari tuva kure bamenya ngo umuce umuravuga ngo erega ni wa wundi yagenda bisezeranije ni wa wundi yabaye mwizigwa kwisezerano abo nababitahuye. Hacaza n'undi ruhande rundi ruvuga ngo erega abantu baborewe igisama. Murabizi igisama ni inzoga itarahwana neza ija gusha kumugura nka saa 9 mu gatondo saa 5 ibishuje kandi bisosa abaziha zibahiramwo zibahwaniramwo. Rero abantu batizeye Yesu bacavuga ati abantu bazivyutsemwo bafise la rene yo mu rugombo. Petero yuzuye Mpwemu yera aravuga ngo bagabo bene data abagabo ntibahore Mpwemu ntibahore igisama nkuko muvyibaza ariko nduguriye twamugina wa wundi mwica umwe mwicira mwebwe nibagiye sezeranye Mpwemu ni nawe murungitse. Bamwe muri bo ngo bashimwe bingahe ivyo baracumita mu mitima barabwira Petero ngo mugabo tugire dute. Petero nawe arahaguruka neza nkuko yari yamaze kuva mu ntehe zo kumuhakana amaze kwambika ubushobozi bwa Mpwemu aravuga ngo nimwihane umuntu wese aharigwa ivyaha uyu Mpwemu mubona yatanzwe nuwaba nuwazogenda kandi baramwiha. 3,000 bikirizwa rimwe. Je mpora byita intahekana zo mu buryo bw'impwemu. Intahekana zo mu buryo bw'impwemu turazikeneye
tufume tubitwararika nabi mugabo bihanye. Apana ko tugira amakenga kuri kamwe kaje. Ibihumbi 3 barihaniye rimwe kandi baritaweho, nibo dufataho akarorero mu kwitwara no mu ngeso mu gutunganya ishengero. Abantu bikizwa ari 3 birabandanya, haza umuntu asega ahura na Petero na Yohana na Yakobo. Agenda impande y'urusengero yibaza ati ibyo byose bajya abantu ko binjiye mu rusengero bafise umutima umwize gute woroshe baraza ku mico ndi burye. Ariko barambwira ikintu gikomeye ngo we mugabo, ifeza n'inzahabu ushaka ntazo dufise, ariko turagwa ico dufise twebwe mu izina rya Yesu haguruka. Arahaguruka bitera uruhagarara mu isinagogi no mu kibano, hiyongera ko abantu bibingahe ivyo ishengero kubera Mpwemu riva ku bantu 200 bari bahari ku munsi wa Pentecote, hiyongera ko 3, hiyongera ko 5, ishengero riva ku bantu 200 risimbira ku bantu 820 kubera Mpwemu. Yesu aba yagaburiye yarasiye kubabona, yayiragaye abantu 5 riga Yesu hageze gutanga ingaburo yahaye bangahe 10 nangahe, ariko abo Mpwemu yazanye barabandanije. Imana ihabwa icyubahiro. Rero Mpwemu y'Imana maze gutangwa nibi Yesu yavuga terega ndiko ndakora abambura nabo nagendeye, ariko abo ntaragendera baranyifuza, ariko sinshobora kubera hose cyane, sinshobora gukorera hose icyarimwe. Ariko Mpwemu niyaza azokora ibirengeye la présence humaine, azokora ibirengeye umuntu kuba ari hano, kuko azogendagera mu bantu. Nicyo gituma Mpwemu yaciye atanga abantu bakoranye kugira ngo basubiriye baje bava mutwaye. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Kino cya gatatu rero twasomye, hageze ahantu haba ikintu bita ikibazo cyiza. Hari umuntu avuga ngo ikibazo cyiza. Ishengero ribuze ikibanza rero ikibazo kimeze gute? Cyiza. Iyo ribuze intebe rero ikibazo kimeze gute? Cyiza. Iyo umuntu abuze cyagarura abana ari besha, bafite ikibazo kibishaye cyiza. Cyiza. Ntibabonetse. Muri ba bantu 820 baje mu mwanya muto, hacaba ikibazo. Haba ikibazo cyuko bamwe ngo batitawe nkuko biyumvigwa. Kuko bavuga ati twe turabanyamahanga. Niho hatangwa ikintu cy'abadiakoni, barambye atega mwebwe muri ko murakora ibikorwa byinshi nk'intumwa kandi muca mukora ibintu nabi, hakwiye kuba abadiakoni bakaca bagenda kugaburira abantu. Icyo gihe abadiakoni ngo baraza, indwi barabatora, haba mu yita Stefano aba mu badiakoni, kandi ngo bamaze gushaka abadiakoni habaye igikorwa kidasanzwe ku buryo ngo n'abaherezi bihanye. Mbega musenyeri arihana canke yihanisha abantu? Sa? Musenyeri arihana cyangwa yihanisha abandi? Ariko hano mu kano gace batubwira ngo nuko ijambo ry'Imana riragwira, abigishwa barondoka cyane. Ndi mu Ivyakozwe 6:7 kubera haje igikorwa cyo kugaburira neza ibikorwa, ngo ishengero riragwira, abigishwa barondoka cyane, bama ivyamwa, bamugendera mu ngabire Yerusalemu, abaherezi bakavuvu, abaherezi benshi. Donc bamwe barongeye amasinagogi, umaso yawe y'Imwema aragirane aruguruka, urate dufise ibintu twubakiye ko guhera kera, ariko Yesu ntarimwo. Ikanzu turayifise, icyo turagifise, ibanza vy'imbere mu manama no mu manza turabifise, ariko nta Yesu. Ngo abaherezi bakavubu baragirane barizera, ariko kubera umugisha w'Imana Imana yatanze, hacaba ko Stefano agira ibibazo, ariko gutuma guhagarara k'uyu munsi. Murongo 8 atubwiye ngo Stefano yari yuzuye ubuntu bw'Imana n'ubushobozi, yakora mu bantu ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye. 9 hava hasi abantu bamwe bo mu isinagogi y'Abariberutino, nivyo n'iy'Abanyakurene, n'iy'Abanyarekisanderiya, n'iy'Abanyakirikiriya, n'iy'Abanyaziya, baja impari na Stefano. Hahaguruka umuntu kumburenge yabagiye hamwe, kuko igihe cha Yesu n'igihe cy'inyuma yiwe haba imbere yiwe, Yesu hari imice myinshi kandi yizera gutandukanye.
hari abafarisayo, hari abasadukayo, hari abantu bita nyene baba Albertino, bari abantu baba baratwawe n'abaroma ko rero babatwara cyangwa bagi Babuloni, bakabahungutsa ibindi vyumviro mu byo bizera, cyangwa bafise ayandi manyama bafise. Murazi umuntu iyo abaye kure azana umuco wundi. Nico bituma Yesu bamwe batamwizera. Abafarisayo ntibizera izuka, ntizana ivy'abamarayika, bambaye abasadukayo. Ariko abafarisayo n'abavuga ngo ivyageze vyacu biradukwiye, muri kahise ntitwabikurikije, Imana iraduhana, ubu rero tuzobikurikiza, ntidukene n'umukiza. Ico batamenye nuko ivyo vyagezwe vyategura kuza k'umukiza wacu. Stefano rero agira ikibazo cy'uko aruzuye Mpwemu, akora ibitangaza, ariko inama zakoranye, ariko iyo nama yakoranye itazi ko ca Mpwemu. Imana ishime ko abantu batwanka, abansi bacu amadayimoni na satani batwihendako, kuko aba babanza kwiyumvira inama ikwiye nibo tangwa intambara. Na satani yaza kumenya umunyabwenge ngere kwicisha Yesu. Burya satani guhaguruka ngo yicishe Yesu niwe yari isuzuguje, nawe yicishije. Inama iraba, Stefano atubwiye ngo ariko we ngo yari yuzuye ubuntu bw'Imana n'ubushobozi. Imana ihabwe icyubahiro. Alleluia. Aha ngomba kuhakura ikintu gikomeye ku murongo w'umunani, baratubwira le portrait, baratubwira neza neza ubuzima bwa Stefano ngene bwari bumeze. Ari naho nkuru ino jambo rikomeye nakubaje kandi ngomba kwibaza nanje, ubanye na Mpwemu gute? Stefano muri yari yatorewe ubudiyakoni. Bino bikorwa yakoze ntiyabikoze nk'umurongozi w'ishengero. Bino bikorwa yakoze ntiyabikoze nk'umuntu arongoye akarere k'ishengero. Bino bikorwa yabikora en parallele y'ubudiyakoni bwiwe. Yabikora abikoranye no kugabura ivyo intumwa zamushinze. Ntiyabikoresheje poste, nta raporo yabitangira, ni inkuru yamuvuzwe ko gusa. Nkuko natwe tubisa ahantu tuba, aho dukorera, aho tugendera, aho twimoshereza, aho turangurira, ahantu hose dutonda, twohashikana ubucuti dufitaniye na Mpwemu. Uyu muntu Stefano ngo yari afise ngo ubuntu bwinshi. Iri jambo ubuntu mu jambo rikoreshwa mu Kigiriki ni jambo risigura ubushobozi mu mutima w'umuntu, bisigura ubucuti umuntu agiranira n'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Nico gituma mubona ibyete byose nka Paulo yandika ariko arasezera cyangwa yuguruye iceta avuga ngo ubuntu bw'umwami wacu bwirene bube muri mwebwe. Muyandi majambo, mubandanye mukura mu bucuti muganira n'Imana biciye mu gikorwa ca Yesu mwifashije na Mpwemu. Imana ihabwe icyubahiro. Stefano plutôt, ikintu ca mbere cerekana mu bana afitanye na Mpwemu yera kwaruka afise muri we ubucuti hamwe n'Imana biciye muri Mpwemu. Imana ihabwe icyubahiro. Alleluia. Ubucuti hamwe n'Imana yacu bwongerezwa n'amasengesho, bwongerezwa nuko umuntu muri we afise uwo Mpwemu bwa kabiri ujya Musa akizwa, bikaca bigenda birakuzwa no gusenga kwiwe. Imana ihabwe icyubahiro. Alleluia. Nico gituma iyo umuntu afise ubucuti bw'Imana bumeze neza, ahantu hambere buragaragarira ni mu marangamutima yiwe. Ubundi benshi iyo baronse abantu babahaririza mu miryango mu buzi cyangwa ahandi baca barira cyangwa baca bahunga. Ako Stefano ari impande yamuhaririza ngo yuzuye ubucuti, yuzuye ubuntu bw'Imana muri we. Imana ihabwe icyubahiro. Alleluia. Ivyakozwe 5:41 haraduha agacapo. Mambi gicapo ni ngaho gatoya inyuma, naho ni intumwa zaragaragaye mu buntu bw'Imana budasanzwe, aho batubwira ngo nuko bava mu maso y'abanyekombe bameze gute kayemwe. Murashobora gusoma kuri ekran. Nuko bava mu maso y'abanyekombe. Iyo bavuze abanyekombe si inama, si conseil d'administration, ni babagabo b'intagondwa b'Abaroma barongoye ivy'igipolisi n'igisoda bagiye hamwe, batumye kakana bita Yakobo, Petero, kandi imbere yabo ntibigera utsinda. Iyo utsinzwe waherayo ukaca ugenda kwicwa. Iyo utsinze baca bushana bita mw'itonorero apana ry'ikawa, ukaca ukubitwa ukaca ukagira ante ukaca utaha, niba utsinze urubanza. Bajya rero bari barayeyo
baca bacisha hehe muri chambre correctionnelle ngo banezerejwe nuko bagize nte bemere guteterezwa iryo zina. Benshi bahangana n'abantu aho kubona intumbero y'Imana muri vyo. Mbega ibintu ni ingingo yo mutwe gusikenewe n'ubucuti n'Imana. Kiretse wanyoye urumogi ntushaka kunezerezwa n'imibabaro utabihawe na Mpwemu. Uko dusanzwe dufise ibibabara, dusanzwe dufise amarangamutima atonekara. Kiretse ufise Mpwemu babanye neza niwe ashaka gushaka kugira urugezo kunezerezwa n'imibabaro. Benshi bavuga ngo wahangaye wasizwe, wanyubahutse jewe, wihenze urandaba mu maso jewe, narasenze uraronka umwana sivyo, ngiye gusenga girente kuko mvise amavuta sivyo, sinzi ko ari kigwena, sinzi ko ari muzinda, ntumbaza ayo mavuta hava atanga abana kandi akabarutira. N'amavuta y'amahimbano n'ubucupa ubwo, ariko ubucuti buva muri Mpwemu yera sagacupa, n'ubugingo, n'umunezero mu mibabaro, n'intahe ikomeye, n'ihinduka rikomeye ribera indani mu mutima rikavyara amarangamutima hanze ari mu munezero n'amahoro ntava mu gacupa. Imana ihabwe icyubahiro. Ngabajya abagabo buzuye Mpwemu bajya nibashaka gutahura rya jambo ngo icyo baciza nuko umugabo agenda. Twaramuririye yigisha neza yadufasha, sinzi ko yajara bahamahera makiya ntumbatse mugabo tumenga ujya Roma avait raison. Darikene kwa gene umugabo vraiment nimba yimeze kuno jewe komva muanye kombe nuzuye Mpwemu kandi nakubiswe bandenganije. Uwo ni Mpwemu bene data. Aho niyo abantu bamwe batavyumva bavuze ngo urashaka guhezagira ukuvuma, urashaka gukunda ukwanka, umenga bikorerwa ngaha ntibikorerwa ngaha, bikorerwa hehe? Ngo bazonyizera ngo imbizi z'amazi y'ubugingo zizokwiruka ziva mu nda yabo. C'est spirituellement qu'on en juge. Birabigwa muri Mpwemu ntibirabigwa muri seruvo. Muri seruvo ntibikunda ha. Burya ubugingo bw'umuntu ntibuhagaze ngaha. Aha mugene mu mashuri mugene mwige mugira amaseminaire n'amaformation birakenewe kubw'ubuzi n'iterambere ry'igihugu n'imiryango n'amashyirahamwe. Ariko kubw'ingeso hakenewe hehe? Aha toha canke hanini ntumbaze. Harakenewe ubugingo, harakenewe ubucuti na Mpwemu mu bihe bitoroshe. Icogira ico kibamarira naho ntavuze bibi natakosa mfise mbwa turavye igihe aho ngeje gukora ibintu mukeneye Mpwemu. Amajambo mwarayumvise. Imana ihabwe icyubahiro. Ibi nivyo byatuma Paulo na Sila bakubiswe ari biruruma, atapansuma baronse, atawamutukiza ibikomere baronse, ngo bari mwijoro bari gasenga ngo imbohe zose kagira ante zikabumva kandi bakubiswe. Ubundi benshi hari umuntu wabwiye ati none wowe urashaka gusenga udasavye? Ega benshi barasenga mwe n'abasavye b'Imana. Kuduza ishimwe mu bihe bibi, kuvuga ubukuru bw'Imana hejuru y'ibintu birabagora. Abadati mbanze nsabe ni afite ni décharge impande y'Imana, hama nja muri adoration mu nyuma. Mgoge Yesu yavuga ngo bamaze ati Yesu twigishe gusenga. Yabwiye gute? Niyo mwasenga muze mugire mutya. Dawa twese uri hehe? Izina ryawe nimeze gute? Nibyubahwe. Ivyo ushaka bibe mwisi uko biba hehe? N'umuntu atari karongorwa n'umubabaro arongorwa n'ubucuti ngo Stefano yarafise. Igihe cyo uzofuka amasaha 9 saa kumukiti wasenze, sibuze ntiwasenze wasenze. Imisi yose ugumubwira amatire y'ivyo ukeneye bw'Imana. Imana ikarindira karuwanje kabura, ikarindira kadorasi kabura hagati y'umuntu. Ni wo muha service ya rukuvura mu ishyirahamwe kanaka. Arazi kwishyuza kwe. Kuri rukuvurema ni uwa mbere. Nta muntu yihanishira hamwe akoramo. Ukwiye guseruka imbere y'Imana utarongowe nuko utarariha inzu, ukanze ukarongorwa n'iciri n'icyo yakoze. Aho niyo haduga ubucuti bwacu n'Imana.
niyo n'amadayimoni atangura guhunga ahunze la présence de Dieu, ahunze uko abamarayika b'Imana baca baza mwema agakora, dayimoni zikatangura guhunga ziva mu quartier n'inzu bamwo, kuko zabuze haze. Ega Imana ivuze ngo ni jewe nyene n'ingabo, ivuze iki? Nirasa uya ibise Mpwemu waba muri wewe, uko uvuga amajambo ari biblique ari muri Bibiliya, amasezerano cyayapurika. Kandi Mpwemu niwe komanda supreme y'abamarayika b'Imana, ba Gaburiyeli haa, ba Mikayeli aha, n'abarongowe nabo. Wisanga uri mu ngabo z'Imana utekanye, kandi inama zabaye mugabo kandi hari ikintu kiraguhindura, presence y'Imana. Turakena ubucuti bwacu n'Imana. Mpwemu kubera ni ubucuti buduga. Mpwemu kubera ni intimite, n'urugezo rwo kunywana n'Imana, aho umuntu atanywana n'ibihe, atanywana n'ingorane, akanywana n'Imana ubwayo. Imana ihabwe icyubahiro. Iyo haje ubwoba mu kubaho kwawe kwa misi yose, baza ko haba habaye iki? Hari amakuru uronse, ayo makuru asigura ngo bagire bugara. Hari umuntu ariko aragomba ngo kwice, bazoguhasuma niko batubwiye. Ujya gusanga hari amakuru ufise, ariko ayo makuru kubera ari inkuru wemeye kwinjiramo, ikigomba guhindura indani hawe. Mugabo kandi iyo ufise yani makuru ahagaze ku burinzi bw'Imana no ku bushobozi bwa Mpwemu, uronse hani makuru kandi ayo makuru rero yuko uzokwicwa, ubwire ugagwe, kugwe mu kazi, akwiye guca bugufi, hakaduga makuru yuko Imana ikwitwararitse. Imana ihabwe icyubahiro. Mpwemu rero mu buzima bwacu ni iki? N'akaryo k'ubucuti. Iyi si irafise ibiryoshe, ndababwira. Ega biraryoshe, hari n'ibintu biryoshye bitari mu icyaha, hakaba n'iryoshe birimo n'icyaha kandi. Iyi si irafise ibintu n'ibintu biteye ubwoba, sindababesha. Ariko ndagenda kubwira, ibiryoshe n'ibiteye ubwoba ntibikwiye kukubamwo. Icyo Imana yise ko kizokubamwo ni Mpwemu wayo. Muri wewe habe Mpwemu, ariko ibiryoshe ubisange ku nzira. Hari umuntu yavuze ngo je ndiko najya ngungira imigenderanire n'ingya, ngo singya bisanzwe, ngo ndagiye n'imigenderanire nazo, ti aho uri munsi y'uburongozi bw'inda. Kirazira ko hari ikintu gihema, cye kidahema kiza gusubira Mpwema kubamwo. Kirazira ko adasinziye ngo ekipe yawe yatsinzwe ikubamwo. Erega na fiançailles ibaye rompu, hasigaye indwi kugira ugire mariage wosinzira. None sivyo? Aho uti nuko bataguhevye sha. Oya sico ngomba kuvuga. Nuko mboni kwa Mpwemu kirarengeye guhebwa n'umuntu. Mugenzi ko bahungu bitemeza nkamwe isagara ca Bujumbura. Ega baragendagenda ngaha, n'abakobwa barahari ngaha. Rero yaguhevye sigura iki? Kumbure yari gishuri Imana yanshishijemo. Ariko kandi mbega mariage nico kintu ca mbere umugambi Imana wubakiyeko, nigikenewe aho kiryoshe kiva ku Mana. Imana kizanye irafise uwikizanisha, irafise ryari kiba, irafise kibanza kiberamwo. Rero iyo yavuze ngo nibihagarare, nayo itakubajije ukwiye kuvyemera ugatekana uti umugambi Imana yagira nte urabandanya mu izina rya Yesu. Sinzorongorwa n'ibiryoshe canke n'ibiteye ubwoba, mfise Mpwemu muri jewe, kuko Mpwemu bwiwe asanzwe aryoshe. Imana ihabwe icyubahiro. Hari ikindi baca batubwira kuri uwo murongo nyene, batubwiye ngo yarongorwa n'ubushobozi. Imana ihabwe icyubahiro. Mpwemu yamuhaye ubushobozi. Ubushobozi bwaca butuma ngo akora ibikorwa by'ibitangaza. Imana ihabwe icyubahiro. Umuntu yarimviye ikintu numva turahuje, avuga ati none ko Imana ikora ibitangaza. Ubundi aravuga ati igituma Imana ikora ibitangaza canke ndetse ibintu byo kwentervena kwayo, ni uko Imana iba yifuza gusubira kwibutsa abantu kuganza kwayo, kugira igaragaza kugenza kwayo nyene hano ku isi. Rero Stefano nimba arakora ibitangaza, navuga ngo hari ingorane zaho yarari, ari naho cyakorera mu bushobozi, ku myuka mibi, ku bwami bw'umwiza. Imana ihabwe icyubahiro. Mpwemu rero amaze kuguha ubucuti, akwiye gukurunika mu isi kugaragaza ukuganza kw'Imana ku vyaremwe no ku myuka mibi. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya.
Aleluya. Ubushobozi bw'Imana bwatuma Stefano akora ibitangaza aho yarari. Kumure hari bari bagwaye bagasengerwa bagakira. Kumure abantu baravise zimwe zikarande bagasenga zigakira. Hari n'abafite ibibazo agasenga Imana ikintervena. Imana intervena bene data. Imana iracinzira akora ibitangaza. Irahindura inama z'ababi. Iracinzira utaruziteze. Irahindura ibihe. Kubera iki ikiganza cyayo ngo sikigufi ngo kiri kugira nte kukiza. Ariko bene data, ino si turi mu mikino gihe umenga abantu bagenda bizera cyane Satani kuko bizera Imana. Nicyo bituma abantu bamwe bashaka gutonda mu ishengero akarima namigiye kirekire avuga ngo jewe n'ukuri bantanze hehe kuzimu. Je nabwiye umuntu rega mu kuzimu twese niyo turi. Ninda tari narazi ko batatuzi. Baratuzi n'amazina n'ibyo dupima n'ibyo bikurimbira barabizi. Nta numwe atariyo. Mwese muriyo. Ariko kandi hari n'ahandi hantu ho muri ngo muri buryo bwa data muri Kristo. Aho ntibafise amazina bafise ubugingo bwanyu. Hariya bafise ibyo banyumva ko gusa. Hariya naho niho banganza. Hariya abantu ndakungira nabi anaho bagabe kungira neza. Amakuru nkeneye nayawe hejuru ayo mu kuzimu mbana ndasuzuguza ivyo mpabwa nabo hejuru. Simpakana uburozi ko bubaho. Burahari. Narabubayemo nabukuriyemo. Uburozi burabaho bene data. Ibimazi birabaho. Mugabe ibimazi ubisuzuguza ikindi kimazi. Ibimazi ubinesheje ijambo rya Kristo. Ibimazi ubisubiriza ubusa icyo Yesu yakoze. Ikimazi Imana yemeye ni Kristo Yesu. Ni nacyo tugwanisha bwa tunesha ibimazi by'amasake n'ivyatangwe munsi y'imisozi. Kuko sinumva ingene wamuri uri muri departement uri muri eglise hano hose urahagendagenda mu by'Mpwemu uraririmba urakora Imana mugabo ufise ikibazo nguri hehe igwe niyo usanzwe uri twese niyo turi mugabo Yesu yavuze ngo niye namara kububaka amarembo y'ikuzimu naca azobagira niyo ubakwa umutima ubucuti n'ubushobozi bigashika ntuzosaba kurondera amakuru y'ikuzimu uzona amakuru yo hejuru. Bene data nagenda abire ko ari ibintu byama tugendana ivyaha biri ngaha ngina haha urano ubushatse mugabo icyagira ubasho gihaye ubasho gende nibwo cyakira aho gikorera ni uhahe ni ukihereka byari gikora ni ukibwira uwo mukora ni umwiyumvira wisome kwiyumvira neza ubaho neza ibyo wiyumvira gasi byo upfa kwiyumvira uko nyene ni muri Bibiliya wisome guhitamwo abagenzi beza barahari aho ugendera heza hariho ni ukuvuga ngo ni uhitamwo Yesu yarakoze ibikomeye aguha n'ibyankenerwa byose kugira ngo uhitemo neza wongere ubeho neza hitamo neza kandi mbukakira murakibuka Satani we n'umubeshi yamuhaye ubushobozi kugira ngo agaragaze kuganza kw'Imana mu karere yararimwo. Imana ihabwe icyubahiro. Birababaje kubona daimoni iza ikagera ku rugezo ikwiyereka ari mu cyumba kandi n'agasuzuguro eka daimoni iramenyera igendera irantu nk'agateritware bukebuke ziraza zikakurotesha nabi ukabana wisinziriye ntusenge ntutanze n'umutwaro bukeye zo nije mu cyumba ega murarabana neza neza none kutigera usenga haguruka benshi bashaka kubinduru oya haguruka wibuke Yesu wakiriye erega ukwimenyeza kw'Mpwemu kurabaho nusura kwa murondeye umuntu azogusengera ngo imisi yose nuko ukacindira umukozi w'Imana kwaboneka ngo pandasimwa wamwandikira ati ndi muri seminere ngo yanyimye umwanya ntawe yakwimye kwarugira nawe wige none ahebe seminere yakure kandi Mpwemu yaramugusigaranye kandi ijambo rigugwa make ngaha muri ville none ubayeho gute wewe uri kura suzugikwa canke mu buzima bwawe. Imana habwe icyubahiro. Nega ubuzima bw'intege nsi umugobe bw'Imana ku buzima bwacu birababaje kubona umuntu yimuka agaheba inzu yiwe kubera abaroze muri quartier. Iyumvire sha
wanda ataho nataye uruzogi hagume nyene harakugoye hagarara neza uhagarara ugwane Imana ikore iruka abamarayika bakore hamubone ingene satani asuzugwa mu maso yawe mu izina rya Yesu. Imana habwe cyubahiro. Haleluya. Bene data, ubushobozi turabukeneye kugira ngo ubuzima bwacu bugende bugira umutekano. Nayibundi abansi ntibariko barihana, satani ntariko arihana, satani azokwama ari mubi gushika cyagihe azobuha agashirwa mu itaniro rya kumuriro. Pawulo ari Makedoniya ngo haza umugore yidegije yinyegeje mu muntu w'Imana harabakira ku irembo ry'igisagara atega abantu mubumvize ko amajambo avugwa muri bo n'amajambo y'agakiza nta kindi kintu bavuga n'inzira y'agakiza ariko ari umufumukazi ngo abana nabo abagendera imbere ngo amara imisi agira uko nyene ngo ariko ngo adundumiwe amaze kumenya Mpwemu imukoreramwo nishavugira ndakora mu bucuti n'Imana yibuka icyo Imana yakoze ntiyahindukiye ati mbega twaguhinyuye mu izina rya Yesu muvemwo ngo ako kanya iyo Mpwemu imuvamwo ariko imuvuyemo ikigenda gukoresha abo isanzwe gisigayemo hacaba inama mu gisagara atega abantu ya mana yacu reka ko ngo yari atungije abantu benshi barabafunga naho nibatuma abantu benshi bamenya Imana kubera basenze. Imana habwe icyubahiro. Bene data, singomba kuvuga ko kugira intenge ari icyaha mugabo ntukwiye kuvyiyaturako gushikaho umuntu yibwira ngo twambaye umubiri sha ngo nari ngo umubiri ngo nanjye ndumu uri umuntu ariko nturi kigangara uri umuntu avize nde Mpwemu uri umuntu mugabo ikikurimo kininiya saye maraso siyo nyama ikikurimo kininiya ni Mpwemu w'Imana ubwawe kandi uwo Mpwemu niwe Imana yifuza gukora ibikomeye muri wewe kugira ngo satani agenda araturuzwa n'ukuboko kwa mushozi bwa Mpwemu yera. Imana habwe icyubahiro. Wumvise umerewe nabi amumva amarangamutima bahindutse wumvise babaroze ega baroze barabahunda bazi bagenda ku maparafo mabati bagenda bagurura umuyaga utazi yuvuye none haguruka nawe ugura umuyaga w'Mpwemu igihe Mpwemu yaza ntiyaje umuyaga wewe vyuko ugenda inyuma y'inzu yawe utera ikibazo mu isi y'Mpwemu hama Mpwemu akore mu izina rya Yesu ubwoba si ubw'iwacu mu izina rya Yesu haguruka ubandanye usenga kuko nawe utari kurabona kurekera nk'uku hari biko birononekara mu bwami bw'umwiza. Imana habwe icyubahiro. Haleluya. Ubushobozi bwatuma by'ukuri Imana ikorera muri we hama satani agaturuzwa n'ingabire za Mpwemu zigakora. Kamere icyayo yaraneshwa icayumva ko nimba yakora mu bushobozi bwo kunesha imyuka mibi na kamere icyayo yaraneshwa mu izina rya Yesu. Imana habwe icyubahiro. Haleluya. Ninde yojana je muri kuno kwatira avuga ngo Mana ndagushima ko wampaye ubushobozi muri Mpwemu mu izina rya Yesu. Uwo tujana aduze kuno kuboko. Usiremu ano majambo ati Mwami Imana ndagushima ko wampaye ubushobozi muri Mpwemu washizemo ndaki ubuntu n'ubushobozi bushoboza kuganza imyuka mibi no kutagira ubwoba mu buzima mu izina rya Yesu. Amen. Amashimeshi ku Mana. Amashimeshi ku Mana. Turakeneye abagabo barinda mu isi y'Mpwemu. Turakeneye abantu b'abakenzi barinda mu isi y'Mpwemu mu izina rya Yesu. Turakeneye ugwaruka rugoye kujera ubundi ugwaruka ragura kujera ugwaruka niguye kugora kujera kubera ingeso zago gopfa rugora kujera kubera ingabire zago basi aho basi byo kwihanganirwa nivyo twiteze. Imana habwe icyubahiro. Haleluya. Tugaragare mu bushobozi kuko twarabuhawe mu izina rya Yesu Kristo. Icyanyuma ndasa ku murongo w'10 batubwira ngo murongo w'10 ngo ariko ntibashoboye gutsinda ubwenge na Mpwemu girante bimuvugisha bazanye ibyabona byinshi baramuteranya n'abaroma bamuteranya n'abarongozi byekeye iby'Mpwemu n'ibyekeye iby'imiryango ngo ariko izo nama zose bariko baramwagiriza ngo ntibigeze bashaka gutsinda ubwenge na Mpwemu girante bimuvugisha. Bene data, Mpwemu bwa gatatu yo mubanye neza araguha ubwenge bwo kuba hano ku isi.
ubwenge bwagaragaye muki kuko abari ko baramuhaririza bahara ku vyerekeye ivyo yizera, akaca basigura neza ivyo yizera, bakamera ko batsinzwe nawe. Vyasigura ngo Mpwemu w'Imana yamuhaye ubwenge buhagaze kumenya ivyo yizera, cyo bita mu Gifaransa la doctrine. Wizera iki mwene data? Wizera iki? Hari ikibazo cyangwa kibazwa n'abantu bagihura ijyambere, abahura amaseminari canke abagira amapartenariat hagati y'amashinga n'amaministeri. Ariko umuntu wese akwiye kukibazwa, wewe wizera iki ubundi? Kiragoye kwishura sindababesha. Naho kigoye kwicara utakizi birateye ikibazo. Wewe wizera iki? Nukuri ndizera ko Imana igira neza, yamye igira neza n'igihe atari bwaza. Nukuri ndizera ko Imana izonyishira umutwaro n'Aburahamu yarishuwe. Gushika uzomenya gushimikira muco Yesu yakoze ku musaraba ko ari cyo wizera, ukerekana ingene caje ico cononye n'icyo Yesu yakoze ku musaraba, ingene kigarukana ubugingo bw'umuntu kikamuha guhuza n'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Icyo wizera kiragoye mugabo, igihe cyose Yesu atazoba arimwo ntuzobora gitora. Ahantu abanyamahanga bahura n'abarundi ni mu butumwa bwiza. Ahantu abize n'abatize bahurira ni mu butumwa bwiza. Icyo Yesu yakoze ku musaraba. Igihe mu majambo yiwawe utoshobora kwandika icyo wizera, uracari kuri icyo Imana igomba kuganiriza umutima wawe. Ngo ubwenge na Mpwemu vyashoboje Stefano kudatsindwa n'imigisha kuri ine yose ikiramuhaririza. Imana idufashe cyane. Nibashe gutsinda ubwenge. Si ubwenge busigura bwo mw'ishure, kuko ubundi iyo wavuze ubwenge mu Faransa la sagesse birarengeye amakuru, birarengeye kumenya, ahubwo na makuru ufise n'ingene yinjirana n'ubuzima bwawe. C'est ça la sagesse. C'est une connaissance appliquée. N'ubumenyi bwashizwe mu ngiro, mugabo ubwo bumenyi uteza kuba buva mu Mana butava mu ishure. Buva mu ishure burakenewe ni intelligence. Ariko quand on parle de la sagesse, n'amakuru y'Imana ibona watahuye ucushira mu ngiro mu buzima bwawe. Nafashwe cyo kuyamenya ariko niyo ngenderamo. Imana idufashe cyane gose. Arahanga n'abantu bahambaye b'amanyama bafise intumbero mbi yo kurondera kumutsinda, ariko ngo ntibashe gutsinda uburyo abatsindisha nawe ibyo yizera. Kandi nagenda babwire, iyo wizera neza usenga neza ukabaho neza. Iyo wizera nabi usenga nabi ukaja ubaho. Intambara zozo ucuzivamo, kuko ntacyo zigwanisha, ko umuntu agwanisha ibyo yizera n'ubucuti afitanye n'Imana n'ubushobozi twavuze. Imana ihabwa icyubahiro. Ariko kandi Mpwemu w'Imana ari mu muntu, aho guha abantu ubwenge buhagaze no ku byo bizera, benshi byizerwa babise ku ruhande, ntibagomba kumenya ibyo bizera. Nicyo gituma abantu benshi bashaka gutonda muri Minevam akavuga ko hakunda ariko adatunze Bibiliya, kandi akanezerwa ndahakunda vraiment, ariko nta Bibiliya bimeze gute afise. Numva kubwira ngo byari biryoshe, aho ni kuwa Mungu ikorana igiheze. Kuwa kabiri byari biryoshe, yego bigije kuki ngo Dasha batuje kuki. Harakaro gasha yatanze akarorero. Oya ntiyatanze akarorero, yatanze inyigisho irimo akarorero. Ibiryoshe biryohera amarangamutima, bijya kugira icyo bimariye umuntu ko umuntu yagiye akabyisomera. Nivyo bivamwo ingeso, nivyo bivamo gutungana mu mutima, nivyo bivamwo ibikorwa vyiza, kuko vyabayegwa ibi dutanga dimanche bizoja kuba gwawe gusanze mu cyumba. Ubunyumviriza ariko cyugende tore Bibiliya yawe use wumvirize wandike wongere urimbure uvuga uti yaravuze ariko nabigize ivy'iwanje. Imana ihabwe icyubahiro. Nayibundi ngo vyaryoshe, iyo ni atmosphere karakarere. Ariko akarere karakenewe si kabi.
mugabo kugaruka karere gusa nyine byari bimeze. Aya ni kibazo. Stefano ngo yarafise ubwenge bwo guhagarara mu vyo yizera, akabihagararira, agashinga intahe Yesu yakoze ku musaraba, ku buryo n'ibijya bigabo bivuga nabi vy'amanyama vy'ivyanwa birebire vy'abantu muri Sirene, muri Alexandria n'aba Robertano bose, ngo akabatsinda batsindishije ivyo yizera. Imana ihabwe icyubahiro. Ku isi ari wavuze ati hari imigwi ibiri. Ati imigwi ibiri n'abantu bamwe bakunda ibyagezwe cyane, bakunda ijambo ry'Imana cyane, ariko Mpwemu ntabagaragaramwo, ntibamurondera. Ariko hari n'abandi babiri bagira kabiri bambe, n'abakunda ibya Mpwemu atajambo arimwo. Ariko abo bantu bakwiye gushyirwa hagati na hagati. Turakeneye ijambo rya Kristo ririmwo Mpwemu. Ndakeneye Mpwemu akorana ijambo rya Kristo Yesu. Ariko Mpwemu wa kino gihe aterana imigere, muraza kubibona. Mpwemu wa kino gihe aterana imigere, asambura ingo, ateranya abantu, umengana naboreza abantu burya. Mpwemu wa kino gihe atuma n'abantu batamwifuza. Ikibazo siwe, nunge n'abantu bamwitira ibikorwa bitari gwiwe. Baramwihenzeko. Ubu Mpwemu washiye basigaye bamuprograma. Ndafise igikorane kizoba itariki 5 z'ukwezi kwa 12 2026. Nzoriko navugishwa. Hasigaye amezi angahe? Hafi 18. Ariko azoheka aravugishwa. Kandi aragutiwe ngo uzoza kuvugishweko. Anemba ko twahenzwe. Twarahenzwe. Mpwemu wa kino gihe azana desordre mu mashengero aho kuyubaka. Ikibazo si Mpwemu, ni ingene abantu bitwara muri we. Umuntu azana Mpwemu umugire ngaha, azabanza ikubita abarongozi, akazica abantu barongowe. Mpwemu n'ubwenge butari ubwenge bw'isi, n'ubwenge bw'Imana. Ashitse abantu baratekanirwa mu buzima bwabo, yorosha imitima, ahindura ingeso, azana ubugingo bugasaguka. Si Mpwemu wo kubita umutwe kubibambazi. Oya. Noneho byavuzwe kera ngo Impwemu yose muyisuzume mumenye ko iva ku Mana. Kuko ngo abigira antikristo baramaze kuza, bari muri mwebwe. Si bishasha byabaye mu isaro rya kera, ubugishwa bupfuye bwamyeho. Mpwemu abagomba gukora ibitari byo bamyeho. Dukwiye kuba eveye, dukwiye kugaba. Kubera iki? Mpwemu baramwitira ibitari gwiwe. Uwo tuzi ni uwakoranye n'intumwa, ni uwakora mu rukundo, akora mu rutonde, afata iby'ijambo ry'Imana ryavuze akaba ari byo ashitsa. Erega umuntu umwe yagiye arafata arazana ngo aragenda araha ivyatsi aha muri Kongo, abitamba ari Karamabenge n'abatamba Karamabenge ntumbaza. Arabizana agenda arabiha abantu mu ishengero. Yari ishengero ry'ahantu dufitaniye ubucuti. Yaratwemeza neza ko umuntu ariye kuri ivyo vyatsi acakira. Nagomba kubaza ikibazo. Barakize cyangwa ntibakize? Nizera ko byabaye byose. Bashobora kuba barakira, ariko atari Mpwemu w'Imana. Kuko rero byabaye ucumenga ni Mpwemu w'Imana. Ariko mu ijambo dufise nta byatsi bikeneye kugira ngo abantu bakire. Hakeneye ubushobozi bwa Mpwemu. Turakeneye ubwenge bw'Imana bugaragara mu bantu buziye Mpwemu, aho bazana umutekano mu ishengero, mu ngo, mu ngeso zabo, mu buzi bwabo. Apana Mpwemu aza gusenyura ibintu. Mpwemu rutonde niwe dukeneye mu izina rya Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Benshi aranabahenda akababwira ibintu mu ndoto ngo niwe yababwiye. Kumbe ni Satani yagize nte. Mbe umuntu avuze ati ngiye ntwara umuntu w'umumizirima, ndi umuhungu bagutwara umukobwa w'umumizirima, niko Mpwemu yambwiye. Ubu ni Mpwemu cyangwa si Mpwemu? Sa
Imana azi ingene izogenza. Sha. Reka tubirindire. Mugabo biragoye gushiramwo umutaha ivyo bintu. Dukeneye mpwemu ubwenge bwo kuba hano kw'isi. Abakizwa ntibakwiye kumenyekana muri desordre. Bakwiye kumenyekana mu bwenge, bakorana ibintu mu byo bizera, mu ngeso zabo, mu mvugo yabo, mu kwambara kwabo, kugira ngo bitere ikibazo abari impande yabo, bituma agenda kubabaza ibyabo. Mwabonye ingene inkuru ya Stefano yarangiye, ngo abamubona ariko araharirizwa, ngo babona afite amaso hasa nande, ibyo avuze ni sawa, ingeso ni sawa, ibere mu bwiza bw'Imana, babona ari undi muntu wundi. Imana habwe cyubahiro. Haleluya. Turakeneye ubwenge bw'Imana buhagaze kumenya ibyo twizera no kubishikiriza abandi bantu bari impande yacu. Turakeneye ubwenge bw'Imana buhagaze mu ngeso zacu. Imana habwe cyubahiro. Haleluya. Ubanye na Mpwemu gute? Uri mu bucuti bushimishije na Mpwemu w'Imana. Ugendera mu bushobozi bwiwe. Ubuzima bwawe butonze gute? Uri muri Mpwemu w'ubwenge, atari bwa bwenge bw'isi, ko applica ama principe divin, gushira mu ngiringo ngenerwa z'ubwami bw'Imana. Ubayeho gute mu izina rya Yesu? Imana habwe icyubahiro. Nagomba twimire icyo kibazo. Wewe na Mpwemu, ubucuti bwawe nawe bumeze gute? Wewe na Mpwemu, ubushobozi bwiwe bukorera muri wewe bumeze gute? Wewe na Mpwemu, ivyo wizera uwo bihagararira gute? Wewe na Mpwemu, ingeso zawe zimeze gute? Wewe na Mpwemu, uri umuntu vy'ukuri ubikura applica ama principe ingiyo ngenerwa kuzubwami bw'Imana? Aho niho dushaka kwiyumvirira bene data. Nagomba tuvyaguruke turangiza. Turaguhaye icyo cyose Mwami Imana. Turagushimiye ubukuru bwawe Mwami. Ibyo wavuze ngo cogira cyo kibamane ko ngenda warabishikije. Turabona Mwami ko dukeneye amajambo kandi ari mu Mpwemu. Turaba gusenga tuvuga Mwami, turakeneye uwo Mpwemu kugananya duzu ubucuti natwe Mwami. Mwene datangura gusengera ku kintu uziko kigutera ubwoba mu buzima bwawe. Tangura kubwira ukintu dose kanaka kubaho kwawe, domene kanaka, gisata cyo kubaho kwawe uziko ugaragara nk'umunyantege nke. Tangura kwatura inkomezi z'Imana mu buzima bwawe kuri icyo kintu kanaka mu izina rya Yesu. Nguhaye icyubahiro Mana yo mu ijuru. Nguhaye icyubahiro byizigiro byacu. Nguhaye icyubahiro Papa wo mu ijuru. Data mu izina rya Yesu. Data mu izina rya Yesu. Muri kano kanya Mwami Imana, turahamagaye ububasha bwa Mpwemu w'Imana mu izina rya Kristo Yesu. Abariko baganzwa n'icyaha, abariko baganzwa n'icyaha mu izina rya Yesu. Abariko baganzwa n'icyaha mu izina rya Yesu, witegure. Turagiye kwatura ubushobozi, turagiye gutegeka mu izina rya Yesu. Abariko baganzwa n'icyaha, masturbation, inzoga, kabaregwe, pornography, inzigo, kazikira. Tangura kwitegura, tugiye kwatsa umuriro. Tugiye kwatsa umuriro. Data uhambaye, wowe uri mu ijuru ku ntebe y'inganji. Wowe uruka ijambo rigakora icyo umugabane wabera utekanya gukora. Turi hano tudugije ibiganza byacu Mwami. Turazi ko Mpwemu yacu, umubiri wacu, umushaha wacu byose bikwiye kuba ibyawe. Turakweretse umuntu wese muri kano kanya yabonye yibutse icyaha kimuboshe. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu,
mw'izina rya Yesu yabambwe yazutse, mw'izina rya Yesu yicaye iburyo bwa data. Turategetse umwuka mubi wose, turategetse idayimoni yose yubake kuri karande, yubake kuri karande, yubake kuri kahise, mw'izina rya Yesu turayitegetse. Va mu bera, va mu byumviro by'abera, va ku ngo z'abera, va ku mibiri y'abera. Abo ni ingoro za Mpwemu yera, abo ni abana b'Imana bafise ubugingo budashira, mw'izina rya Yesu. Rekura, rekura mw'izina rya Yesu, 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 rekura mw'izina rya Yesu. Irukana, irukana, tegeka, tegeka, irukana imyumi yose. Gira icaha kirumva, kirumva amajambo y'umusaraba. Gira icaha, gira masturbation, gira kwisambanya, gira inzigo, gira ubwoko bwose bw'icaha, mw'izina rya Yesu. Hari abantu bateza gusezera abagenzi babi n'ibyo bakoresha. Hari abantu bateza gusezera abagenzi babi n'ibyo bakoresha. Ndagomba indwi nyene witegure, indwi nyene witegure. Uteza gufata ingingo nziza isizwe n'urukundo no kubaha Imana. Uteza gushiraho limite kugira aho bigarukira kugendera n'urya muntu cyangwa bajya abantu. Ubuzima bw'Imana uteza gutembera muri wewe. Warahawe igiturire cyo Amarangamutima. Ntiwigeze uhagararira ubutumwa bwiza wizera, ntiwigeze uhagararira ubwami bw'Imana bw'umuco ugenderamwo. Ariko ngizwe Imana iguhaye, ngizwe Imana iguhaye mw'izina rya Yesu. Sortez de ton silence mw'izina rya Yesu. Mwami ndakwetse umuntu wese, ndakwetse umuntu wese, ndakwetse umuntu wese abona ko bagenzi barico bamutwaye, bamutwaye intahe, bamutwaye umunezero, bamutwaye amahoro yiwe, yamataha ababaye, yamayimu yagusuzuguye. Mana muri we umuhe gufata ingingo, umuhe kurengera ubwoba, umuhe kurengera Mwami gutinya ko bamwita uko utariko, umuhe Mwami gutinya ubunyakamwe. Ariko afata ingingo, ifatanye n'umutima bwiza yakiriye, ifatanye n'ijuru, ifatanye n'umuco, mw'izina rya Yesu. Ufata ingingo mwene data, ufata ingingo mwene data. Haleluya. Inama z'ababi, inama uri kuragira, ingingo mbi amaze gufata, uyirotire mw'izina rya Yesu. Wihane, kuko Mpwemu Imana agomba gukora ibikomeye mu buzima bwawe. Arakeneye kubanza gukubura umutima wawe. Fata amangajima mashasha. Revenez à vos décisions. Ingingo mbi wafashe ihagarike mw'izina rya Yesu. Ingingo mbi wafashe ihagarike mw'izina rya Yesu. Uyihagarike. Ibihe by'impemuro bingene biza. Imana igomba kuzana ibihe by'impemuro. Imana igomba kuzana kandi kayaga. Ariko hagarika icaha, hagarika ingingo z'icaha, hagarika imigambi mibi mw'izina rya Yesu. Data urakoze, urakoze ku Imana yo kwizerwa Mwana. Tugiye kuranza dusengera abagwayi, uraduha ikiganza cawe. Ufise ingwara, ufise ingwara, witege gukira mw'izina rya Yesu. Data mw'izina rya Yesu, intebe yawe n'umutekano wacu Mwami Imana, intebe yawe n'umutekano wacu. Aho uri niho ucira imanza zibereye, aho uri niho uganziriza ivyaremwe mw'isi, niho uruhika ijambo mu Mwami rigakiza abera bawe mw'izina rya Kristo Yesu. Mu ishavu yawe Mwami Imana twakiza ingwara. Nicyo tuba dusenga Mwami twizera, twirukana ingwara yose iri mu mibiri bene data mw'izina rya Yesu. Ndakwetse umuntu wese yadugije ikiganza, umuriro wa Mpwemu yera umukiza ingwara mw'izina rya Yesu. Umuriro wa Mpwemu wake, umuriro wa Mpwemu wake mw'izina rya Yesu. 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 Urakoze Mwami Imana, urakoze ku Imana yo kwizerwa Mwana. Ubuntu bwawe bushe kuba ku mitima yacu Mwana. Icyubahiro
inganji, ukuririmbirwa, ubutunzi, haleluya, bibi vyawe mw'izina rya Yesu. Amashyi menshi ku Mana, amashyi menshi ku Mana, akaruru k'intsinzi.